Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose ni Olivier Kizimana muri kumwe hamwe na Nathalie Nyamoya twongeye gutegwa iteka y'ugusangira namwe muri kino kiyago kandi mbanje kubashimira abo bose mumaze iminsi mudukurikirana abatwandikira abadushingira intahe hari abantu bafata umwanya bakatugirira audio turabashimira cyane hari abatwandikira bakadushingira intahe na cyane hariyo n'abatwandikira ama message mato imugabo bakatubwira yuko bariko baradusengera badufise ku mutima hari twandikira cyaba dutelefona bakaduha des idées cyaba bakatubaza ibibazo ari naco gituma ubona hari abasuje tuba twatanguye rimwe na rimwe tukibaza ngo twayahejeje ariko biciye mu bibazo abantu batubaza ugasanga turaronse ruvuga izindi inspiration zo kubandanya rero kuri mwese nagomba kubabwira ngo Imana ibahezagire muri iki gikorwa turiko turakora na Nathalie nukuri haraho muri ko muradukura hari naho muri ko muratujana twongeye rero gutegwa iteka ryo gusangira namwe ariko nagomba kubibutsa yuko hariho chaîne ya YouTube twatanguye aho twagombye gufasha abantu kumbure batashoboye gutangurana natwe aho bashobora kuretrouva inyigisho tumaze gucako murashobora kuzisanga rero kuri iyo page yitwa Baho Podcast kandi nagomba kubibutsa yuko mushobora kwiyabonesha mwiyabonesheje nivyo biba vyiza kuko mu nyuma muraronka notification uko dushirako inyigisho nshasha hama mushobora no kuzipartager abandi kujya mwagiye murabigira bice kuri WhatsApp no muri ayo marien ya YouTube mudufashe kuyapartager hirya no hino ntawuzi ukutumvise intaye y'abantu benshi bagenda barafashwa ingo zafashijwe canke abantu batandukanye bagiye barafashwa ntawuzi kumbure mu nshuti zawe mu bagenzi bawe mu kibano barashobora gufashwa Imana ibahezagire rero tugomba kubandanya hamwe na Nathalie cyakiyago twarimwo tugomba gusozera kuri ya point itubwira ko melancholique mu migenderanire yiwe hamwe n'Imana nagomba kubaza Nathalie aho turiko turayisozera mbega nihe processus Imana wewe uhora wumva igucishamo mu kugukiza ariko aratwenga mu kugukiza kuko muri temperament twarabonye y'aba melancholique turabona yuko nabantu babroya du noir facilement usanga bashobora kudeprima facilement bakadundumigwa kamenga babaye mu vyiyumviro vyirabura bibishe abantu bakunda kwigorana bonyene cyangwa kuba ahantu honyene niyo bashishwe bashavuye n'inzu yose ivyumva aho bakorera hose bavyumva novuga ni nka ya Nyamugigima abari mu Burundi bumvise nagomba we Imana wumva ari gute ikorera mu buzima bwawe mu kugenda igukiza ndaramukije abantu bose bamaze imisi badukurikira no kuri biraturemesha kandi bikadufasha nkuko Olivier bivuze kumva intahe zanyu no kumva mudufasha cyane mu masengesho alors iki kibazo Olivier abajije ari ikibazo kinkenza kuko kiranababaza ubwa mbere na mbere nibaza yuko burya Imana irakuvura ingwara ufise urana Olivier n'umusanga nje mu melancholique iyo duciye mu kibazo canke muri situation yo yose duhejeje ça différemment twifata umwe wese bijanye n'ingene naremwe n'ingene ateye n'ingene nabona ibintu rero umumelancholique nkanje ndazi yuko par exemple nkompaye nk'ikintu cyo kwimvirako c'est-à-dire haraje nk'ikibazo tumenyere gutore inyishu burya umwana w'umuntu wese afise ingene abona ibintu umukolerique acashaka kubanguka kubikora twabonye inyishu twirutse umusanga nawe yumva ingene abandi bameze umumelancholique wewe aguma yumvira mbasha tugitore gute tugigire gute tugihinyure gute rero nabonye yuko kugira Imana igufashe ikuzanira nibikurengera kuko wo kwa muri vya bindi umenyereye tu peux tomber amoureux de ton propre tempérament donc ukaba egoiste narabishoboye rafwa pass kandi Nathalie wowe uri hafi ibazo turabitora unukuri uri hafi ibintu byinshi birakemuka le problème nuko kenshi duteba tukishira ko imitwaro myinshi cyane urumva umuntu agateba karemegwa nico gituma kenshi baca batangura kubroya du noir je rero ndonse nk'ikibazo kindengeye ijambo ry'Imana ngo nduhuka kuruhuka waramenyereye kwiyumvira ni ibintu bigoye gukura kw'amaso mécanisme de pensée ingene ahora wiyumvira ingene ahora upanga ibintu Imana ikabwa ati reka ndabigukorera biraremera
afete naho nyine hahagaze ukwizera rero bivanye n'uburemere y'icyo kibazo ndiko ndacamo c'est vrai que je peux passer beaucoup plus de temps ndashobora kuca umwanya munini muri iyo ngorane cyangwa ugasanga birananiye birandatevye ariko iyo ntabaje Imana nabibonye ndateba nkavamo ndibuka hari ikibazo nigeze gucamwo umuntu yasa nk'umfitiye inyishu vraiment amusanga urukura gerageza gukemura ikintu ukagerageza kugikemura ugasanga umuntu yibagiye kukubwira ko icyo kibazo cakimutse hama ndamara umwanya munini nukuri nijiriwe mbabaye ndemerewe ko icyo kibazo kindemereye vraiment kandi cyari presque kimpagazeko ndavuga none gamana none jiwe ibi nibi tisi nshobora kugira gutyo ndafunzwe ndugaranwe ndi muri prison nkora iki numva umenga Imana yarapermise ko umuntu atamba inyishu kugira nige kudiringa na temperament yanje rero nigeze yuko kubera abana b'abantu dufise ubwoba umuntu wese Imana imukiza imuzaniye bwa bwoba bwiyo ikimutera ubwoba nka kugira Olivier yigeze kuvuga ivyekeye mafobi kugira umuntu akira mafobi Imana irakuzanira n'ingorane kugira iyo fobi par exemple utinya gose amarenye ukaca ahantu ubona ari nyinshi gushika uva yawe wakize c'est vrai que Dieu t'accompagne cyo nkundira Imana nuko muri iyo processus irajana nawe ikakuremesha ariko ntikuraho ico kibazo muri ako kanya nyene kuko hariho kenshi dusenga kenshi dusenga itwo turasaba Imana dusenga Imana ibandanye ikomeze nkomeze zacu ariko inyegeza no faiblesse ce qui n'est pas tout à fait raisonnable rumva kenshi nabonye je mu buzima bwanje inzanira ibibazo biza d'abord kugaragaza intege nke zanje kuko ari gihe bibagira ko kuzifise hamubwira kabiri ikanyigisha ko iyo ari ikomeye mu kibazo canje atari jewe ntezo gutera inyishu atari jewe ntezo kwimvira kwa kundi nyene bene ndababwije ukuri ni ibintu biremereye gusakifia kujana à l'hôtel ton mécanisme de pensée kuko niho wari umenyereye gutora kumva uri comfortable umva ni nk'umusange Imana igatewe ngira ndakunyegeza abantu ari abo yaramenyereye kuryohererwamo uri kuravuga uko numva nce nibuka Abrahamu sinzi Abrahamu sindiga neza temperament yiwe mugabo ariko n'ivyo ntangaza usiko yo bari melancholique kuko aba melancholique ubwoba bafise nk'uko Nathalie yariko aravuga ibintu vy'amafobi ubwoba bafise no kubambarase no kumaramara nico gituma rero bakunda kuja mu bintu biri cadre ibintu bametriza bafise ko controle bumva batahura nubwo twese mu matemperama yose abantu bose bakunda zone de confort ibintu bametriza aba melancholique bobo kubakura muri zone de confort bobo ni kintu malgré ko abantu usanga b'incabwenge abantu bazi kuvuga imbere y'abantu iyo bashize ahantu kuko batabiteguye baraperdre leur moyen cyane nkama rero Imana ibwira Aburahamu ngo nuve mu gihugu cyanyu uje mu gihugu uzokwereka umve ntimubwiye icarico ntimubwiye uko bizogenda ariko imubwira ngo va mu gihugu cyanyu ugende mu gihugu je nzokwereka aba melancholique rero Imana hari ahantu numva mu kubakiza twese irabidukorera ariko ndiko ndashimikira cyane ku ba melancholique n'ingorane zabo bakunda kugira naho Imana igomba kudutwara cyangwa gutwara aba melancholique kugira ngo kujya Bibiliya ivuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera donc aba melancholique twarabonye yuko kimwe muri force yabo n'abantu bakunda guplanifya ibintu byose kandi baranantisipa uzosanga bakunda cyane cyane ibyo nkunda kubona kuri madamu n'abantu bicara bafite udukarne bakunda kwandika sivyo yandika ibintu niyo turiko turavugana ikintu cyenda bivugira mu mutwe urumva yamiyaga nyene ndayikapitira ngaho urumva ndawe abayazanye kaye abayazanye crayon stylo bleu rouge abayazanye feutre n'ibiki abisurinye donc abikadre abiplanifye neza abitegura maze Imana ikavuga iti mwana wanje umve erega ndumwami w'ubuzima bwawe murabona ya nkuru muri Bibiliya aho umugabisha w'ingabo Bibiliya ivuga igihe yatuma ko Yesu kugira ngo aze ngo amukirize umusavyi cyangwa umusuku Bibiliya iratubwira yuko yabwiye Yesu ati nanje ndumugabisha ndafise abantwara nanje ndafise abontwara ndabwira umwe ngo genda akagenda ndabwira uwundi ngo akaza
abamelankolike imana igomba kubigisha ngo nije mvuga bikaba, nije ntegeka bigakoreka. Hama kenshi iyo bashitse muri domaine aho haza y'inuvere iba perturba baca babwaya du noir. Urumva experience bari bamazemo nimba ari isomene mbere naho la veille baba baragiye kuvuga ubutumwa baragiye bakigisha bakabwira isinzi barasubira bakakubitwa hasi. Niyo muganire gato yigaruka kuvuga uti none burizera, none waramenye Imana. Urumva barabafrape gose. Hama rero cyambona Aburahamu toujours Bibiliya iri kiratubwira uhoraho ngo yaramugendereye amubwira ngo sohoka Aburahamu, ngo amujana hanze amwereke inyenyeri. Sohoka mu ihema yawe, sohoka muri zone de confort yawe. Urumva sohoka aho umetriza, urumva sohoka muri kamere yawe, sohoka hahandi wari umenyereye ufise amahopere n'amareferanse yose. Sohoka ndakwereke, sohoka. Aho niho Imana igomba yuko dusohoka. Biraryoshe kuguma mu ihema kuko hariyo ubushuhe, kuko hariyo abo musanzwe muvugana, hariyo amaropere yawe, ariko sohoka. Ntahagomba kutujana. Iri jambo ryerekeye bose, ariko ku melankolike ariko aranyumviriza Imana irakubwira uyu munsi ngo sohoka. Ngomba kuvyerekwereka ivy'amaso atarabona n'ivy'amatwi atarumva. Je nashaka kugaruka kuri iryo jambo riko ravuga mon juste vivra par la foi. Ni muri Baheburayo igice c'10:38 bakabarangiza bavuga ngo mais s'il retire son âme, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ico kintu ndacumba en fait mpanda kibona muri izo periode mvuga nti none gamana wasuye kungiriye iki ko kenshi umenga Imana yari ifise yatezogira contrand ikakubwira ingene bitezwa kumera ubwa mbere na mbere sivyo. Hama deception kenshi izana ngatunega Mana ntabibwiwe utabimbwiye nta kutanteguje naho guteguza malheureusement kuko wamufise ibintu ngene biba bipanze ushobora no kutamwumva, ushobora no kutumva Imana. Ikindi naco nabonye nuko umumelankolike lui il vit par ce qu'il pense. Abeshwaho nico yumvire, nico yataha, nico yamenye, nico yapanze, nico yakiriye, nico yadige. Nkuko nigeze kubabwira je vraiment kumutagiza ukwambira ngo twagiye ntibishoboka vraiment. Planifier un esprit kunyereke umbwire we twogenda. Nkavyumva nkakimira nkankumva ko kimanutse. Rero uko biri kose kugenana n'Imana siko bimeze. Sivyo Imana iri souverain. Kenshi ico kintu tukacibagira muri ko Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut, ikora vyose uko ishaka, non pas contre nous, ahubwo même pour nous. Rero kenshi nibaza ko intambara ya mbere utararekura mekanisme y'ingene wiyumvira naho bice bikunanira kugenera mu kwizera kuko umenga tu passes du coq uva hirya ugaruka kuko nkuko rivya bivuze nukuri nashobora guhezega igwanko ikintu nagitahuye nagisperceive nakirimbuye neza ryaje mu gimana ryanyengetere beneda top 10 minutes plus tard umbwira inkuru iza guperturba imipango yanje njaniye nerve nkumenga ico mpeje kumviza cagiye kubera iki kuko kenshi on tombe amoureux de nos pensées. Ico twiyumvira rero nibaza ko intambara ya mbere Imana idufasha nukutuzanira ivyo bintu biduhagarika ko tugenda tukanyerera tukirigwa muri ivyo vyiyumviro twebwe nyene twiciriye inzira. Rero naho mvuga nti hari igihe rero kenshi le melankolike nivyo ategwa mu kugira ukwizera ukibaza ati none ndizera sinizera. Ico nkundira Imana nuko iratuze nka kujya Dawidi twabonye yari afise usi ama etat d'âme nkayo nyene uno musi Imana uri gitangaza ejo mu gatondo ati mbeko wamevye ni muri mu mapsom il était capable yo kuvuga gushimira Imana kuvuga ibitangaza kubona amarevelation adashoboka no kwidoga de la même façon. Ariko icamutunze nuko yamagaruka ku Mana. Nico Imana yambwiye ati c'est l'homme selon mon cœur. Ego aradekona, ego vraiment émotionnellement instable, ariko
agaruka iwanje rero kenshi nibaza yuko ikintu gishobora kukugora umumelankolike ni iryo soni kuko turi aussi perfectionniste bati none kwejo nari top canke ya 10 minutes nari bien none gama ndakudesevya akakanya gato kenshi iyo condamnation hari gishobora kuza ariko turemeshwe n'ijambo ry'Imana bivuga ati nya aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ yaturemye irazi ko tumeze nabi ntibisigura yuko ndikunda justifia ko umuntu yoguma mu ngorane ko yoguma ariko rimvira nabi ko yoguma deprima ko yoguma yidoga no aho uriko umenye ko wakiriwe no muri iyo faiblesse yawe jeje bisigaye bimpumuriza kuko ari gihe franchement vyashika nkumva ndashavura Imana nkumva vraiment ibintu byagenze nkuko ntavyifuza sindavyumva sinzi ivyo ndimo nkata ntangura kuburanya Imana mbega mani ibi bintu mbega je kuriki ibi nibi kujya ko muri lamentation ariko maze gutahura yuko uko biri kose Imana ntihojeta nta yuko meze uko canke ukundi kandi akabiri yendemye uko byaramfasilita byaranyorohera kugaruka ku Mana mwana Imana ndagushimira ko nizi ntege nke zanje uzifise uzibona nico gituma nkunda rigeja muri mubiri Abikorinto ba 2:12 aho Paul avuga ati ma grâce il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse igihe cyose mugani Imana ntakubona nengere gute manda kuretse ukora nkaca ndeka kwiyumvira nkareka guhagarara kuvyo niyumvira nukuri ndabona Imana icinzira uriko uravuga ico ikindi naco nce nibuka ni umumelankolike washaka n'amatamperama yose comme dufise ama force dufise ama faiblesse inkomezi canke intege nke igihe duhuye n'ikibazo cyane muri ubu buzima canke bihwanye n'ivy'Imana duhamagara kubamwo turafise ingene tugenda kwiyapuya mu nkomezi zacu niho tugerageza kuronderera resource ndakunda cyane mu migani ikigabane cya 3 ku murongo wa 5 ijambo ry'Imana yavuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe murongo wa 6 umumenye mu ngendo zawe zose nawe azogorora inzira zawe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Urumva, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Imana ishimwe. Ndagomba kukubwira uri kuranyumviriza umva. Confie-toi. Ni ukuvuga wizigize umutima wawe wose kuko kenshi nk'umumelankolike arazi yuko afise novuga afise terametriza canke ibigwanishwa bambe ndavyita ibigwanishwa vyiwe n'ubwenge bwiwe n'umuto wiyumvira akawushusha akawuteka urumva akaronderera mu mutwe. Imana irakubwira iti ntiwizigire inzira zawe ntiwizigire ubwenge bwawe ntiwizigire uko ubibona. Umve Dawidi ndakunda hari ahantu yavuze ngo bamwe bizigira amafarasi abandi bizigira ibikogote ngo ariko twe twizigira uhoraho Imana yacu. Nicyo gituma nagomba kukubwira peu importe tempera muri mwe ariko cyane cyane kuba melancholique ko maribo turiko turavuga uyu munsi Imana iragomba kukujana ahantu aho usubira kumwizigira utizigira inkomezi zawe kuko gwimiyabaga yo kwica ko ikanagwa ariko ngo bizigira uhoraho biyubura mu nkomezi zinshi. Numva arico norangiriza ko reka menatari arangize anadusengera amen. Yesu ashimwe n'ukuri ndashobora gushimira Imana mu ntege nke zanje by'ukuri zirahari zo kumumelankolike zirahari ndazifise ariko ndashimira Imana yuko itubona kandi igituma yaturemye uko kandi muri zo faiblesse zacu niho tuzobona ubushobozi bw'Imana. Mana ndagushimira ku bintu byose washize muri twebwe muri aka kanya tuko turasengera abamelankolike ndakwinginze ugendere mu melankolike uhereye kuri jewe untabare Mana nige gushira hasi ico nubatse mu vyiyumviro byanje ico nateguye mu vyiyumviro byanje Mana ubwoba bwanje ndabushire mu minwe yawe kuko tuzi yuko ikintu cyose kiri mu minwe yawe Mana ntaco gishobora kuba ndata ndagushobora kugushira hejuru parce que tu es un Dieu souverain ushoboye byose ukora byose ahariho hose muri aka kanya Mana turasubiye kukureka Mana tukwereka intege nke zacu tugushimira no ku nkomezi zacu kuko ni waziremye kandi ukazishira muri twebwe. Père data mwiza utwitaho kandi utigera uduheba ndagukengurukiye kandi ndemesheje umuntu wese umumelankolike wese ndagushimira Mana muri processus yose ariko aracamo mu kungenana nawe Mana ntacike intege ariko Mana remeshwe na mwemu yawe atigera murekura yama murindire kandi yama muhoza mu bihe Mana bimugora bisabye mu izina rya Yesu Kristo
amen. Mugira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye n'aho muri.